Intamba mu rugamba z'abakuze usanzwe ukundwa na benshi hano mu gihugu cacu c'u Burundi uravye ibice byinshi hafi 100% bose basanzwe bakunda umugwi w'intamba mu rugamba. Ariko rero igitangaje si kindi haraye hatangajwe yuko urukino bari bategekanijwe gukina mu gihugu ca Zambia kwa gicuti yo kubandanya bitegurira inkino zabo gwamaze gusivya kumvo zuko umugwi wa Zambia watangaje yuko utiteguye kurihira abakinyi bawo amatike y'indege abazana akabasubiza n'inyuma i Bujumbura. Guco byama byihoza uko ugasanga keshi inkino ziba zitwara uburyo sinzi yuko igihugu ca Zambia c'abasarabiye kabona yuko urukino atari urukino rusanzwe rufise inyungu nyinshi bagahitamwo guhagarika urwo rukino. Nyuma rero ko ruhagarika baje kuvuga naho ko bagiye kudukinira urukino rwa gicuti rwo bakinira intamba mu rugamba mu Burundi mbere n'abasanzwe bakinira intamba mu rugamba bari mu bihugu byo hanze. Urwo rukino rukaba rukejekanijwe igenekerezo rya 15 aho kwinjira kuri Stade Ntwari ari amafaranga asanzwe ari 3,000 kwasanzwe kuduga gushika hejuru mu baja mu ma VIP. Mbega wewe wari witegure gute urwo rukino rwa Burundi na Zambia? Mbega urwo rukino rwa gicuti rw'abakina intamba mu rugamba wumva ugwishimiye uzoba witabiriye urwo rukino? Nahawe nikaze kugira twirabire ibyiza kuri Stade Intwari. Kuri dufise muri kano kanya nuko wari yasanzwe ayoboye umugwi wa Vision FC Steven Nzigamasabo yaraye asezerewe kandi arashimirwa n'umugwi wa Vision FC. Ntuzi rero ngo coba ari igiki catumye asezera mw'ayo mabanga. Igira 12 muri Primus League uko niko inkino zaraye zigenze ku munsi weje umuzingo wa Muzinga waje wirahira umugwa wa Message Ngozi aho tuhazi Message Ngozi kibazo zifise muri no minsi aho uboneka ku mwanya wa 13 uri ariske yo gukoroka umugwa Burundi Sport Dynamics watsinda Olympic Stars Kanzayo na TD inyagirirwa muhiri wabo na Rukinzo FC umugwa Garage Express wanyagiwe na Musongati umugwa Bumamuro waje gutsinda Vitalo urukino rwari rukomeye cyane umugwa Gonzi City waje kunyagirwa na Interstar umugwa Aigle Noir unyagira ibitego 3 kuri kimwe umugwa wa Big Green Mines umugwa Frambody Central kaburiko uratana mu mitwe uyu mwanya hamwe n'umugwi wa Vision FC nturamenya uza guhava atahukana intsinzi. Nuko rero byifashe kuri journée ya 12 muri Primus League aho indwi ziri mu kuba zirangira kugira baje muri phase retour babanze baje mu karuhuko. Ku mwanya wa mbere rero ubwo equipe ya Green Noir yacayoboye hagakusubira umugabo Mamuru hagato rero aya namwe mu yariko aravugwa hirya no hino kwisi atandukanye ariko tuyutse uko inkino z'amakipe muri imisi zihagaze aho abakinnyi batandukanye baba bitabira imigwi yabo hariya ku mugabane w'Uburayi mbetse no hirya no hino kwisi hatandukanye. Kora subscribe, like, share na comment kugira uzwandanya ubana nacu mu biganiro tubahereza. Ciao ciao, merci beaucoup naho uta